ko nitwa Jean-Marie Julien Sengiyumva abantu mumenyereza ubwo rukino rwa padel en même temps na tennis kuko izo nkino zibiri nengana abavyara ziregeranye cyane gose nkaba rero ndi ngaha fise casquette zibiri iya mbere nuko ari je ndongoye club de padel de Bujumbura ariyo club novuga nkuru yavutse maze kwemezwa n'amategeko iri kirakora ku mugaragaro hanyuma nkaba naratewe iteka ryo kuba nicegera cha president wa Fédération de Padel du Burundi muri Afrika tumenye vuba ndetse ni Burayi sikera gose wavutse mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 970 kuduga rutangujwe n'umugabo w'umugwiza atunga ava mu gihugu ca Mexique afatikanije rero no mu prince umuganwa wo muri Espagne bahavuye rero baduza urukino ku rundi rwego ku buryo ubu ubwo rukino rusigaye rukinwa ku isi yose ndetse haravutse n'amahiganwa y'abaprofessionnel ajya abakina bahembwa amafaranga menshi nkuko tubize mu zindi nkino murumva ko ari urukino rero twebwe natwe abarundi tutosigara inyuma ahubwo twadukwiye natwe gufata iya mbere kugira tugwigishe abana bacu inshuti n'abagenzi akabo bose bakunda ibintu by'inkino nkuko ndakunda bivuga rero ku isi ubwo rukino rurafise amashirahamwe arujejwe duhereye kuri Fédération Internationale de Padel irahari agaca haza rero n'ama Fédération Intercontinentale turafise nka Confédération Africaine de Padel ari nayo yari yadutumiye mu mahiganwa duherukamwo mu misi heze hanyuma muri Afrika rero muri Amerika no muri Asia no muri Europe naho nyene ni nkuko mugo tugarutse muri Afrika bafashe Afrika rero bayigaburamwo ibice bitanu amazone atanu kugira bitworohere kwiragiza urwo rukino mu bihugu byinshi hangiriye ko ntuturabwira ko Burundi muri amahigano duherukamwo twaronse amahigwe yo kudutora ngo turongore iyo zone 5 irimo ibihugu bishika 13 nitwe tugiye rero gukwiragiza urwo rukino muri ivyo bihugu tubigisha ingene bategura amashirahamwe yabo amasociation de padel tukabireka ingene bubaka ibibuga ko twabaye mu bambere bavyubatse muri aka karere muri Afrika yose nibaza ko tutarenga ibihugu 10 ubwo rukino rumaze gushinga imizi urumva ko intambwe ikiri ndende ku bihugu 54 dafise muri Afrika twebwe rero tuzohera aho turi i Burundi tubandanye mu bihugu duhana kare duhana imbibe eka no hakurya za Ethiopia n'ahandi tuzoshikayo ko baduhaye ubwo bubasha bwo gushobora kubahagararira muri aya mahiganwa mpuzamakungu subiye inyuma gato ku bijanye n'iryo higanwa twahoramwo ryagitowe n'ibihugu indwi harimo Uburundi Afrique du Sud Egypte yari yatwakiriye Madagascar za Tunisie na Maroc ubwo rero amahiganwa arateguye neza batwakiriye neza vraiment twarishimye ariko twarabonye ntabeshe ko hariho abaturusha hariho abafamaze kugira intambwe isumbiye twebwe turiko twebwe turacari bashasha mugabo twarabwirageje gukora ibyo dushoboye turakina bararyoherwa novuga ko twarose n'ubushimwe harimo nakuwe ko ari equipe yigenjeje neza mu zindi zose hanyuma twaciye tugira ko dusaba ko amahiganwa nkayo yobera mu Burundi mu mwaka uza mugabo dusanga hari abadutanze igihugu 2003 tuzoja muri ayo mahiganwa nkayo nyene mu gihugu ca Guinée Equatoriale Uburundi bwaciye buronka rero 2024 muri tegura rero kuzokwakira abashitsi bazoba baje ukingo rwa padel nga mu Burundi ku rwego international nako navuze nti nagakuru nogenda ndababwiye mugende mubizi ko ubu tugiye gushiramo ingufu nyinshi kugira iyo 2024 izoshike dufise abakinyi benshi beza dufise n'ibibuga bikwiye na cane cane mu migambi rero dufitiye padel nka twebwe mu bayitanguje mu barongozi bizo nzego zibiri nababwiye harimo club hakaba na federation turakorana neza tugiye kwigisha urwo rukino duhereye mu mashuri abana bakiri bato mu école primaire secondaire tuzogenda kubibasigurira duciye kuba recteur babo kuba directeur n'abigisha kugira baduhe umwanya baduhe n'akaryo ko gushobora kwintroduce sport mu mashuri baza ko ari intango nziza kugira dutangura no gwaruka ruri hasi ariko nikibuza ko namwe b'abajournaliste muzoba murimo namwe muzoronka umwanya wanyu hanyuma club izoba yuguruye ku murundi wese avyifuza ndetse n'umunyamahanga bangaha
ni n'urukino vraiment uwo ari we wese aruhaye chance yo kurutangura biroroshe kuca ruguma mu kubandanya. Naho rero tuvuga tuti turifuza ko aya makuru turiko turaganira uyu munsi yoshika kure agashobora kuzana abantu benshi bakunda urwo rukino, benshi baza kurukina, ko murumva ko tunakeneye na equipe nationale ikomeye gushika muri 2024. Nababwiye gatoye yuko hariho poste baduhaye muri Confédération Africaine de Padel. D'ailleurs baduhaye zibiri, hayo nanibagiye kuvuga, baraduhaye indi poste muri comité exécutif ya Confédération Africaine de Padel. Turafise siège imwe, ubu tuko turarondera umuntu tuzoishinga comme ça abandanya korana na Confédération Africaine de Padel kuri ubwo rwego. En même temps ni régional, murumva ko Burundi dutanduguranye umurindi kandi bimeze neza. Hanyuma ikindi no babwira nuko mu minsi iri imbere mike cyane tugiye gutanguza inyigisho kubamenyereza bugo rukino. Dusanzwe dufise nabake daye no ko atanabahari, mugabo tugomba kulansa iyo formation des entraîneurs kugira bazodufashe kwigisha ugo rukino mu mashuri, muri club kubakuze bazoba baje eka mbere kuri uwo wese azoba avyifuza. Murumva ko abantraîneurs bafite uruhara rukomeye mu bintu by'inkino nk'izi, anaco gituma dushaka kubatangurirako. Ikindi cyanyuma nohereza ko nuko mu minsi iri imbere tuzobatumira nkuko nyene muze kuraba aho izo rukino barukinira. Dutanguye gukina neza na neza nyezina ni vuba cyane. Arsenal yabivuze ko ari kuri Entente Sportive de Bujumbura, noro nkakanya ashobora kuhicisha akaja kuraba. Nzosanga turiko turagira inyubako za kijambere n'ibibuga biri ku rwego mpuzamahanga, ku buryo n'amahiganwa international tuzoyakira tankomanzi, kuko dufise ibibuga bikwiye. Ko narumvise ko muri no misi ama fédération internationale aratanguye kuza arakontrola ibintu by'ibibuga, ama infrastructure y'amasport amwana. Urumva natwe rero ico twaragifatiye ko kugira baze basange twiteguye bikwiye. Mu majambo make ya rayo twari twifuje kubamenyesha, nimba cyo twa twibagiye cyari twasimvye akanya muragafise muraza kubaza. Murakoze. Ego